Mbahaye ikaze kuri channel yanje ya Nimbona Irene, nizere ko mumeze neza, nizere ko muri amahoro, mumeze neza aho muherereye hose. Nkuko bisanzwe muri kumwe na Nimbona Irene, akunda kubategura ibiganiro bijanye n'ingo n'imiryango. Nkabasaba rero mufyonde subscribe kugira muzoze murakurikirana ibiganiro bijanye n'ingo n'imiryango. Uyu munsi nabateguriye ikiganiro kijanye isuku ryo mu gitsina ku badamu. Nabateguriye ikiganiro kijanye n'isuku ryo mu gitsina ku badamu, uburyo bose bosukura ibitsina byabo. Ati bo bigenza gute? Icambere dushobora guherako ni kumwa ubwoya, kumwa inzya. Ukuntu woshobora kumwa inzya. Hari ukuntu ushobora kunumwa ubwoya bwawe hanyuma ugasanga wagize gute, hajya ku bwoya bwawe wazanye uduheri, wazanye imiburu. Kandi iyo hageze kurangura nk'amabanga yabubatse ukumva nyene umugabo niyabikorako ukumva nyene uko menga biraguteye isoni. Ati rero biterwa niki? Ikintu giterwa niyo miburu yawe kugira imiburu ize mu gihe wakoze isuku ryo ku gitsina wamoye ubwo bwoya, biterwa niki? Icambere gitera uko kuntu ushobora kuzana imiburu ku gitsina, icambere ni tujya dukoresho dukoresha, arakabike arugwembe. Ubu bukoresho nyene, ubu bukoresho dukoresha mu kugira gute, mu kugira tumwe ubwo bwoya bwacu, ugaca usanga karakoze cyane, karaguye ingese, ugasanga ubwo gwembe gwawe gwaraguye ingese. Irifo rero yuko ushobora gukoresha intuzenya ico gikoresho cawe ari gishasha, ugakoresha igikoresho ari gishasha. Iyo rero ukoresheje igikoresho cagize gute, caguye ingese, ushobora kugira gute, kuzana utwo duheri canke kuzana iyo miburu. Ikigira kabiri gituma iyo miburu ishobora kuza, ni gihe udashobora kumwa ubwo bwoya bwawe, cyangwa udashobora kumwa izo nzya zawe regiriyerema. Ugasanga uyu munsi urabumoye, hahera indwi zibiri canke zitatu, ugasanga niho wongeye kumwa kandi wamwa haheze izo ndwi zitatu, ukazosubira kongera kumwa haheze ukwezi canke haheze amezi abiri, ukamenga ni gitara c'ibiti wateretse canke uzoharima uhateremwe ibiharage. Oya, kugira bikunde izo ndya zawe ntizimaze kumwa, ntihagire gute, ntihaze iyo miburu, fata umwe regiriyerema. Nimba ufashe kuvuga ati reka nzoze ndanumwa izo ndya zane ubwo bwoya bwanje burindwi, ukamubikora burindwi. Nimba ufashe uko uzokora intuzenya, uzokora iryo suku ryo ku gitsina zo kumwa ubwo bwoya burindwi zibiri, uzohore ubikora buri zo ndwi zibiri. Indwi zibiri ziheze ushobora kumwa, buri zindi ndwi zibiri ziheze ushobora kumwa. Aho ni washobora kumwa regiriyerema, za ntuze za ya miburu ntizoshobora kuza. Ikigira gatatu gishobora gutuma iyo miburu iza, nuko ushobora kuba wamoye, umaze kumwa ukacuza urambara ibintu bigufatira, ukambara ya makora nyene gufata, cyangwa ukambara ikareso igufata cyane. Urumva rero haca gihe coko buba buriko buratutuza bumere, ugasanga wahafunditse cyane, wahashize ibintu bigize gute, bihabanira cyane, uzosanga bubuzi nyene bumera bututuze, buce bututuza buvyimbye. Rero mu gihe rero wawe washoboye gukora isuku ryo kumwa, fata wambare ibintu birekura, wambare ikareso ishobora kurekura. Ikigira kabiri mu kugira ngo iyo uyumwe neza ntihaze imiburu, ikigira kabiri wokora nuko mu kumwa hari ukuntu mutazi kumwa. Mu kumwa ntushobora gufata aka kanuze kawe cyangwa aka kabike kawe, reka ndabereke. Ngushobora gufata kano kabike kawe urakabona ngo umwe dufate uko womwa buriya bwoya, niko ushobora no kumwa ubushaka kwaha. Ngushobore gufata kano kantuze kano kabike kawe, ngushobore kumwa uduza uku.
ngo uduze uko mu gihe uri kuraduza uko niko wantuze ya miburu zo buri kurayikabura muga mu gihe uri kuramwa fata kano kanuze kawe umanure uko murabona umanure uko ndiko ndamanura uko ndiko no kugitsina ushobora kubikora apana kumwa kugitsina cawe ngumwe uduze uko ukuri kuraduza uko niko uzoburi kurakabura ya miburu fata umwe umanura uzonshimira nyuma kuko ni wamwa umanura ntago uzogira gute uzogwara ya miburu ntago bizoshoboka yuko ya miburu ishobora kudafata akabike kawe uze uramwa umanura ntiwigere ufata ngo uduze nguze ngufate kabike kangu kaduze iyeranje umwe ugira gute umanura ikindi naco kigira kabiri kubijanye n'isuku ryo mu gitsina ico duhereye ku bwa mbere ni kumwa ubwoya canke kumwa indya bivana ukungene ushobora kuvyumva mugandazi yuko mushobora mwese ko bamwavyumvise ico nashatse kuvuga icambere nuko ushobora kureka gukoresha ubu bukoreshwa gukoresha ari gashasha ikigira kabiri nuguhora usimbiza ukogosha regiriyerema ikigira gatatu nukureka kwambara impuzu zikubanira cyane hama ikigira kabiri kubijanye n'isuku ryo mu gitsina nuko kenshi urabona ko umuntu yirirwa yambaye ibihuzu akatutikira bisaba yuko n'igitsina kigira gute kironka akayaga kironka akayaga kugira gishobore kugira impumuro nziza ati bigenda gute fata mwijoro hajya mwijoro ryamye hageze amasaha yo kuryama ufate byari byiza byaba ngombwa yuko ushobora kuryama atakintu na kimwe wambaye ukajya muri gusa mu gihe uburyamye atakintu wambaye akayaga karahita hayagira gute bigatuma n'impumuro utagira impumuro mbi mu gitsina kubo bidakundiye nabo ko bashobora kurara bagize gute batambaye fata kandi kizire neza uko ikariso uba wirigwanye ikariso uba ushobora kuba wirigwanye guhera mu gitondo ushobora kugira gute kuyirara mufata niburi hageze amasaha y'umugoroba uje muri douche woge hanyuma uhindure ikariso wambaye ikariso nziza imesuye cyane nako kubo badashoboke yuko bashobora kurara bagize gute bambaye yona bashobora kutarara batambaye umva bimwe birabaje nakurara batambaye fata wambare pinjama iyo pinjama mba wambaye kanzu y'ipinjama hari ya munsi ureke kwambara ikariso wiryamira uko uharikire na hakayaga canke ukambara hari amapinjama y'amapataro ukacwambara hirya gipinjama c'ipataro kigize gute cagutse gishobora gutanga iki akayaga ica gatatu cyo gukora isuku neza mu gitsina cawe kigira gatatu ntukagire ibintu uyogesha canke ushira mu gitsina kiretse ibyo woba warahawe na muganga koresha amazi gusa mu gitsina cyane nimba ukeneye koga ogaho hejuru nyene wogaho hejuru ku gitsina aho usanga hameze ubwoya mugaba hari indani honyene ubwaho hari isukura honyene ubwaho Imana yakuntu yabiremye ibi bitsina yabiremye neza byo nyene ubwabyo birisukura apana gufata ngo ushiremwo ushiremwo isabune canke ushiremwo iki honyene ubwa canke nka kujya bavuga ngo shiramwe indimu shiramwe ibiki kugira impumuro igire gute impumuro mbi igabanuke si byiza na gatoya koresha amazi meza wisukure ukoreshe amazi meza hama ikigira kane kirazira guteramwo amaparufe canke ngufate ngushiremo ibintu bigira gute bituma ngo uhumura neza ngutere parufe simvuze ngo kwitera parufe ni bibi mugabo ni bibi kubigutera parufe mu gitsina hari indani ni bibi fata nimba utera ngaha ku mpuzu hejuru wipome ariko hari indani mu gitsina kizire yuko ushobora kugira gute guterayo iparufe ushaka ko mu gitsina cawe hahumura neza ushaka yuko neza wumva ko igitsina cawe kuvuga ngo ibitsina ngo bigenda bihumura cyo kimwe igitsina cakana kai kigenda gihumura kwacu ukundi rero biga akakamoto kagahumuro iyo kamaze kuba ari kenshi
kaje gahumura cyane ku buryo kwashobora no guseruka mu bantu kumva uko nawe ubwawe ukumva yuko menga hari odeur irikira kudugamo ako gahumuro kawe. Biba ngombwa yuko ushobora kugira gute kugira ako gahumuro kabi kashobora kugabanuka. Fata ukunde kunywa amazi n'ubu ndabisubiyemo cyane ndabishimika ko amazi barakunda kuvuga yuko avura indwara nyinshi. N'amazi arafasha n'ikintu cyambere cyane gifasha mu gitsina. Kunywa amazi menshi ahagije biratuma igitsina cyawe gihumura neza, agatuma igitsina cyawe kigira kabombere. Nywa amazi menshi mwabadamu mwe kunda kunywa amazi menshi. Ikigira kabiri gituma umuntu ashobora guhumura neza, agira agahumuro kameze neza mu gitsina ciwe no kurya inanasi. Kunda kurya inanasi. Inanasi iratuma bigira gute agahumuro kagira ugira agahumuro keza mu gitsina cawe. Ikindi naco gituma umuntu agira agahumuro keza canka akamoto keza mu gitsina kadakabije no kugira gute no gufungura neza. Burya kurya kuntu umuntu afungura nibi bintu umuntu afungura mu gihe ufungura neza biragufasha no mu mubiri, bituma umubiri umera neza. Na hariya rero mu gitsina bikagira gute bigashikaho. Rero gufungura neza biratuma gufungura indya zifise vitamine zose, zifise ingaburo zose, zifise ndema mubiri, kurya zirya nyama cyane ntanga nguvu, cyane isanganyangaburo hajya haba harimo imboga, ivyamwa. Kwibanda kurya ivyamwa naho nyene biragira gute birimo zananasi birashobora kugira gute ugira agahumuro keza. Kugira gatanu naho kwisuku ryo mu gitsina ni kujya kugenda kwitawaza muri ugiye kwitawaza canke ukagira gute koga. Mu gihe ugiye kwitawaza kirazira gufata izi ntoki zawe mu gihe honyine wumva uko ushaka kugira gukoza intoki hariya mu gitsina. Banza ufate ukarabe n'amazi meza n'isabuni izo ntoki imbere yuko ukora mu gitsina cawe. Uko igitsina ni ikintu coroshe kandi gikabuta ingwara n'ingoga. Fata rero mu gihe ugiye ugira uje kwitawaza cyangwa bitawarije canke uri muri douche ukeneye kugira gute gukozayo amaboko umere nk'uhasukura, gerageza ubanze ukarabe n'amazi meza n'isabune kandi witawarishe amazi ameze neza asukuye. Canke murabona uko hajya mu gihe c'imibonano mpuzabitsina murabona uko mushobora gutegurana, umugabo akagutegura mugategurana. Hari gihe rero ushobora ko umugabo ashobora kugira gute gufata intoke ziwe nyene akagutegura ariko arakoze intoke ziwe hariya mu gitsina canke mu gihimba cirondoka. Fata rero wa mugabo we nawe nyiri ugiye gushira izo ntoke hariya mu gitsina c'umudamu, fata ukarabe n'amazi meza n'isabune, ukarabe neza ujane intoke zisukuye. Kandi ikindi naco hari ukuntu usanga umugabo afise ibintu by'inzara, inzara nazo nyene ziragiramo umwanda, ugagira gute ukazica zirya ntoke ushobora gukoza hariya mu gitsina c'umudamu wawe zice. Kuko iyo umaze kuzikozayo utakaravye utagize iki bishobora kuzana ingwara ukamwisha infection. Kandi izo infection nazo si kuvuga ko infection ziva mu mibonano mpuzabitsina gusa, hariho na infection ziterwa n'umwanda. Fata rero mukunde gukaraba n'amazi meza n'isabune. Ikindi naco muri gihe uba uriko uramutegura ukoresheje izo ntoke zawe, kizire yuko ufata izo ntoke zawe ngo zijane hariya mu gisusu wongere uzigarure imbere. Si vyiza kuko hariya mu gisusu niyo mpamvu nabwe no mu kwitawaza ko ushobora kwitawaza ufashe ufata amazi canke izo ntoke zawe ujana inyuma hariya mu gisusu. Apana kufata uzamura ngo ufate ngizo ntoke zawe ngo zivane mu gutawaza ngo zivane mu gisusu ujana imbere. Fata uvana imbere ujana inyuma. Rero niyo mpamvu ngarutse kuri wowe mugabo nawe igihe uri kuramutegura uwo mugore wawe, fata izo ntoki zawe ntuzijane hari inyuma mu gisusu kuko hashobora kuba hasigaye utwanda umuntu atagize gute atakuyemo. Ugire gute urehe kuzijana hariya mu gisusu wongera uzigarura hehe aha muri vage. Na makosa cyane.
mu gihe rero wa mudamu we nawe nyene kunda kwigirira isuku ukunde kugira isuku umubiri wawe ukunde koga woge buri munsi rero turabona ko ari abapapa badashobora kugira gute badashobora koga buri munsi mugabo w'umugore bisaba yuko woga buri munsi ukama wagifashe douche kugira ugirire isuku umubiri wawe hari abantu hari abadamu usanga bikunda gushika ugasanga ntibakunda kugira isuku ntibakunda kugirira isuku umubiri ni ngombwa ugiririrwe isuku cyane cyane isuku yo mu gitsina hanyuma ndasaba abantu bakunda kumviza kino kiganiro cingo n'imiryango ukuntu twokwifata mu gihe mu mibonano mpuzabitsina canke ibikunda gushikira mu ngo n'imiryango inkundo ibiki byose urashobora kubisanga kwicano yanje kora subscribe ku buryo ikiganiro cyose nzoza ndashirako uzoza ukibona canke wandike muri commentaire ubu ufise ikibazo gitandukanye tushobora kugira gute kukwishura canke iyo ibibazo bibaye byinshi mukabibaza bisa nkashobora kugira gute gutegura icigwa cabyo navyo nyene nkavyigisha ko byose mukabitahura kora rero subscribe canke upartage n'abandi badamu bashobora kugira gute gusangira kino kiganiro kuko isuku mu bitsina by'abadamu rirakenewe cyane mu gihe kindi naco ubona yuko impumuro yabaye umurengera wumva yuko menga haratangiye kugira odeur mbi cyane canke ukabona mu gitsina cawe hariho ibintu by'ururendarenda bikabije ukabona yuko menga utangiye kuza uriyagaza cane